Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi mutahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu Look Media. Nizera yuko muri benshi kandi aho muherereye mumeze neza. Ndabahaye ikaze mu kiganiro Mvura Muganga. Uno munsi tuza kuyaga kubijanye n'ingwara z'amenyo. Mugabo uno munsi tuza kuvuga ingwara, tuza kuvuga ibijanye n'ico bita mu gifaransa prothèse dentaire. Ni y'amenyo iyo umuntu yagize isanganya amenyo akavamwo bashobora kumusubiriza yandi menyo y'amaterano, umuntu akuraba ntamenye yuko amenyo yawe yavuyemwo. Mbega iyo prothèse dentaire amenyo y'amasubirizanyo bayatera umuntu habaye iki, vyagenze gute, ayo menyo ameze gute, amara igihe kingana gute, umuntu yakoresha gute? Ni ibibazo vyinshi. Kugira ngo rero dushobore kuronka inyishu itomoye kubijanye n'amenyo y'amaterano bita prothèse dentaire, twaciye tugenda ku bitaro Polyclinique Roi David kurondera umuganga yitwa Thierry Kwizera asanzwe avura ingwara zifata amenyo, akongera agakora amenyo y'amaterano kugira ngo ashobore kutwishura ivyo bibazo vyose wewe na jewe twibaza. Ikibazo ca mbere twamubajije, mbega umuntu ategwa amenyo y'amaterano habaye iki? Umuntu iyo vyashitse ahagira isanganya amenyo yo akavamo, kuyasubiriza birakunda. Hariho amenyo y'amaterano rero twokwita amada artificiel, turashobora kuyamusubirizayo, kandi uriko uranamuraba utabizi, utari umuganga w'amenyo ntiwashobora kumenya ko ari amenyo y'amaterano. Tugerageza gushushanya n'amenyo yari afise kera. Ikibazo ca kabiri twamubajije ati mbega ayo menyo y'amaterano umuntu arashobora kumera uko yari ameze? Mbega baraba iki kugira ngo bamenye ko umuntu yari afise amenyo maremare canke magufi, yagutse, ayasohoka mu kanwa canke adasohoka? Naha nyene Dr. Thierry Kwizera aratanga umuco. Iyo umurwayi aje atugana, turamusigurira ubwoko bw'amaprothèse dentaire buhari bushoboka kugira dushobore kubona amenyo tumukorera uko ameze. Hariho igipimo tumupima citwa empreinte dentaire. Rero tumaze gufata iyo empreinte rero zigatwereka taye y'amenyo yiwe uko yarangana, n'ukuntu ndetse yari ameze, nimba yari ameze nk'ayasohoka, nimba uko yari ameze turashobora kubibona tuyisunze iyo ntuze iyo empreinte. Hama ku kijanye n'ikurere, kubera abantu bagira amenyo, hari usanga afise ayera cane, hari usanga afise ayatera cane, turaraba n'ikindi kintu bita teinte. Iyo teinte nayo tuyiraba twisunze ayandi menyo abasigaranye mu kanwa. Tumufatiye ico gipimo turabona ko yari afise amenyo afise manini canke matoya canke ari moyenne, ndetse n'abajya baba bafise inyinyi urayibona ko umuntu yari afise inyinyi hamukaheza ukayimusigirako. Ayo menyo uko tuyakora turisunga n'iryo bara ry'uwo muntu, twaravye iyo teinte kubera amatente aratandukanye. Hari aho usanga bafise teinte nka A1 ajya yera cane, teinte A2 canke za B1. Amatente ni menshi, mugabo wamaze kubona tente y'umuntu, hariho test ya tente ugira, wayibonye urashobora kuyikora ukisunga iyo tente y'amenyo yiwe kugira yamukoreye ntaze atandukanye n'ayandi afise mu kanwa. Mbega ayo menyo y'amaterano iyo umuntu bayamuteye abandanya afungura kwa kundi? Mbega akanyama ararya, ibintu bigumye arabihekenya akoresha ayo menyo y'amaterano? Kijanye na prothèse uko bashobora gufungura, nka prothèse amovible nk'ibintu bigumye cane ntavyo bashobora gufungura, mugabo ari ibintu vyoroshe bisanzwe, amasosiso, inyama zoroshe ashobora kuzirisha mu gihe amaze kumenyera kuyirisha. Hama na fixe arashobora kuyirisha ivyo arivyo vyose mu gihe amaze kuyimenyera, ariko naho nyene ntidukunda kumwemerera ko ashobora kuyirisha ibintu bigumye cane, kubera iyo prothèse naho biri fixe ibifashe ku yandi menyo. No kuvuga ya menyo yavamo nta mizi aba afise, imizi yayo bifata ni imizi yayo menyo ariko ruhande tuba twarafatiyeko nk'inkingi. Rero ibigumye cane gose nk'amagufa nta twamubwira kurya, mugabo nk'ibintu bisanzwe akanyama arashobora kukarya katagumye. Amenyo y'amaterano ari ubwoko bushika kuri 3, ariko izishoboka ngaho iwacu ni ubwoko 2. Reka tuvuge ko zikorwa hano iwacu. Hariho ubwoko bwa mbere, hari prothèse amovible. Prothèse amovible ni rya prothèse umuntu ashatse akurayo canke hajya ariko ari brosa akayikura, akibrosa neza yandi hama nayo nyene akayibrosa akayisubizayo. Iyo niyo prothèse amovible. Hariho rero na prothèse fixe
Proteze fixe ni proteze adakuramo kubera mu kuyikora tuyifixa ku yandi menyo aba yabari ku ruhande y'amenyo yavuyeyo. Iyo rero ntivayo aribrosa ayifise kandi aranafungura ayifise. Hama rero kijanye na proteze, ubundi bwo proteze bayigukoreye ntabwo wayikurayo uri kurafungura kubera aba ari ikintu gishasha. Mu minsi ya mbere uramenyereza kufungura ifise kandi umaze kuyimenyera proteze irafungura. Uretse ko hari aho usanga babura iryinyo rimwe canke abiri, hariho n'ababa bakoreye ico bita proteze totale ataryinyo rimwe yasigaranye mu kanwa kandi nayo nyene irafungura ibidufungura, imiceri, ibiharage. Muga gusa asubira kwiga gushasha kunashobora kuyikoresha amaze kwimenyera arafungura neza sans problème ayifise. Aho zitandukaniye ni kuri ayo mazina nyene proteze amovible ni ikurayo bivanye n'uburyo bitandukaniye ku biciro hanini kubera proteze amovible irazimbutse buke buke, proteze fixe nayo irazimvye. Rero hari gusho usanga ushoboye gukoresha iyo iri amovible yivamo bivanye n'uburyo umuntu aba afise agakoresha iyo. Hariho n'ubu bashoboye kuvuga ati oya reka nkoresha iyi itavamo agakoresha iyo. Naho bitandukaniye hanini. Hama handi bitandukaniye nuko ziba zikoze ntabwo ziba zikoze cyo kimwe. Mbega ayo menyo y'amaterano arasubirizwa umuntu bayamuteye ayamarana arayabana igihe byose azobaho canke amenyo y'amaterano afise igihamara? Amenyo y'amaterano nyene arafise garanti. So uvuga ngo ni ibintu avi nka proteze amovible baravuga ko ishika ku myaka 5 kayihindura. Proteze fixe après 10 ans bayihindura. Rero ni byiza bayafise ko bayahindura kubera hariho nk'uba yifise usanga akubwira ko bayimushize mu 1999 ariko urumva ko igihe cyari kiba cyararenganye nahe bigikomeye igihe kiba cyararenganye. Mu bundi bwo muri rusange nta muntu nda proteze nta kibazo zikunda gutera abantu. Umwanya utarenga ntawo noshobora kuvuga kubera bivana n'uburyo umuntu aba afise. Mugabo umwanya adashobora kuza imbere niwo noshobora kuvuga. Nk'ubu yagize isanganya amenya akavamo byiza yorindira ukwezi kugira urwo ruguma rubanze guhumuke kubera yagize isanganya rukavamo urazi ko abafise ruguma mu kanwa. Nziza ko urwo ruguma rubanza rugakira neza makabona kuza umuganga akaraba akabona ko uruguma rwakize neza hama gaheza akamusubiza mu amenyo. Ikindi kibazo twamubajije ni kibazo kijanye n'imyaka. Mbega umwana kiri mutoyi n'umuntu akuze bose bagize ingorane yo kutakaza amenyo mu kubatera amenyo y'amaterano bigenda gute? Ikijanye n'abana bivana n'imyaka bafise kubera umwana hariho igihe kenshi wibaza ko rizomera muga ryarameze ryarahongotse. Rero bivana n'iryinyo ryariryo kandi bikavana n'imyaka y'uwo mwana. Ni ukuvuga nk'akarorero nk'umwana afise nk'imyaka 7 afise imyaka 7 birashobora gushika gatemba iriginyo ry'imbere rigahongoka. Rimaze guhongoka mu gihe umuvyeyi amuzanye turamubaza ati mu bisanzwe ku myaka 7 iryo ryinyo riba ryarahongotse haje irindi. Rero umuvyeyi arakubwira ati uyu mwana iryinyo ryavuyeyo kandi niryaheruka kumera. Mu gihe ari ryaheruka kumera nta rindi azomera kubera umuntu Imana mu kumurema yamuhaye amenyo 2. Hariho irya ndandore ryamera mu bwana hama ku myaka 5 6 ayayimbere aratangura akaregarega kavamo hakamera yandi. Rero mu gihe ari ryameze ribugira kabiri aho onye ntisubira kumera ni mpaka tumukorere proteze. Muri proteze dentaire ikintu tudasubiriza ni dental sagesse. Irya ryinyo bita muzisa rya rimera inyuma cyane. Rijya nta muri proteze ntibarisubiriza. Naho abari umuntu akeneye proteze totale bamukorera ushika ku majigo manini 2 hasi ku ruhande rumwe no ku rundi no hejuru kuri impande zibiri. Yego donc nta yandi yose amenyo ayasigaye. No kuvuga umuntu afite amenyo 32 nkubaje ataginyo na rimwe asigaranye tumukorera 28 hari amenyo ane tudashiramo. Ni kuyatakamara maze kubera burya namenye umuntu amera kutse si kuvuga ngo nayarisha n'ababa yafise menshi arakunda no gukarirwa ku mungu yamenyo y'inyuma. Nico gituma ari muri proteze nta mwanya tuyatako cyane ngo tureko turayakora. Tumukorera 28 ayo menyo nta kirenze. Ayo menyo rero numva amera ntacafasha umuntu Yeka vraiment ntaca hatarafasha. Ayafise ni sawa na hatabanyafise arabandanya kungura.
abandanya ahekenya neza. Mu guheraheza muganga Thierry Kwizera yanonosoye kuvura indwara z'amenyo no gukora amenyo y'amaterano, arafise impanuro aha abantu baba bagize ingorane yo gutakaza amenyo. Ikintu ca mbere canke ntego umuntu yokora yatakaje amenyo aritura umuganga yabinonosoye akamugira inama. Hama muravuze ko umuntu atakaza amenyo iyo yagize isanganya. Mu bice binini ni amasanganya, ariko hari n'abandi bagwara indwara zituma amenyo yabatakara. Ego hama aritura abaganga kubera amenyo nk'uko mwagomye mubivuga arafasha mu gufungura, ariko kandi aratuma iyi misaya yacu iguma imeze neza. Sinzi ko umaze kuza uratembera ugahura n'abantu ugasanga hariho umuntu usanga umusaya we umenga warinjiye indani, utunya ugahanga warinjiye, burya ntabwo buba ari ubusaza, n'amenyo aba yaravuyemo. Ego rero mu gihe asizemo amenyo y'amaterano aratuma umusaya we umeze neza, hama akamufasha no gufungura. Impanuro nomuha si yindi, ni impanuro imwe rudende, ni ukwitura umuganga w'amenyo hama bakavugana ukuntu yasubizayo canke yorisubizayo nimba ari rimwe, kandi biraheza bikagenda neza. Hama akamuha n'ikiringo, nimba yaramubwiye ati proteze wenda gushiriyemwo izomara ikiringo kingana uku, akavyandika muri agenda canke haryama akamanika ahantu ku ruhome, akaraba ico gihe kigeze agasubira bakayihindura. Nizere yuko mwebwe muriko muradukurikirana mwahamenyeye byinshi kubijanye n'amenyo y'amaterano bita mu gifaransa prothèse dentaire. Ndabashimiye cyane, mwakoze kubona mudahengesha gukurikirana ibiganiro vya Look Media, na cyane cyane ibiganiro mvura muganga. Mugabo nshimire bimwe by'imva mutima muganga Thierry Kwizera, we yatwizeye akaduha akanya kiwe kugira ngo adusigurire byinshi bijanye n'amenyo y'amaterano. Yakoze cyane. Ndabifurije mwese kugira ibihe byiza, naho ubutaha murakoze.